Turabahaye ikaze mu kiganiro tera imbere. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru cyo mu bushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu ntumbero yo gushigikira no gufasha amakoperative kwiteza imbere, ikigega c'amakomine FONIC carishikiye ku kivi kugira ngo barabe aho ayo makoperative agejeje ibikorwa. Mu kiganiro cacu c'uyu musi tuza kubashikiriza ibijanye n'urugendo umuyobozi mukuru w'ikigega FONIC yagize muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Muri iki kiganiro atangura atubwira intumbero y'ugo rugendo. Gome murakoze cyane. Ikigega c'iterambere ry'amakomine FONIC mu ntumbero yo kugira ngo iterambere rusange ribashe gukorwa, hanyuma kandi wa mugambi w'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubashe kuja mu ngiro, mwene gihugu aronke icashira mu mufuko, aronke n'icashira munwa. Twabonye ko amakoperative ariyo yoshigwa imbere cyane kugira ngo bigende neza. Rero n'umugambi watanguye kuva 2019, ubu tukaba tumaze kugira gome kuraba ingene yifashe inshuro zibiri. Ubwa mbere twabikoze mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze wa 2021, ubu naho mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri twararavye uko amakoperative yifashe. Dusanga rero mu by'ukuri iterambere riko riraboneka, mugabo haracari hagahaze. Aho gahaze nako twasanze amakoperative menshi rimwe na rimwe atamenya neza ivyo yokoreramwo kugira ngo abashe kuronka umusaruro mwiza. Hanyuma no muri iryo genzura ryo kuraba ingene amakoperative yifashe, twasanze abashoboye gutera imbere cyane nabashoboye kuronka indongozi nziza zibahagararira, zikanabamenyesha neza ivyo bokoreramwo vyiza bishobora kwimbuka aho basanzwe bakorera. Rero tubona ko bikwiriye ko mu gihugu cose twogenzura amakoperative, tugatohoza tukaraba ibi bishobora kuba aho hantu baherereye, akaba ari navyo duca tubafasha kurabira hamwe ingene bo bikoreramwo kugira ngo umusaruro ubashe kuba wisununura n'uwiyongera. Nico gituma rero mwatubonye twarungitse imigwi itandukanye ya FONIC mu gihugu cyose cy'u Burundi kugira ngo bace mu makomine, bace ku makoperative yose, babashe kubaronsa inyigisho no kubasiguriza babone neza ibintu bokoreramwo muri ayo makoperative. Muti mbega none ivyo bizofasha iki abari muri ayo makoperative? Rero ivyigwa turiko turakora bizoza gufasha kugira ngo tumenye duti uburere kanaka tuzoburonderera imbuto zimeze uku, kandi abanyagihugu bazoca bakoresha izo mbuto bace bagira umwimburo umusaruro umeze neza cyane. Ibindi rero turiko turagerageza kuraba nibijanye rero n'amasoko, ko henshi hari usanga mwiyera bimbura umwimbu gacuba ingorane. No munsi naho nyene ibi vyigwa bizoza gufasha kuronderera bene gihugu ingene baronka amasoko y'ivyo bimbuye, basubire gutakaza amahera biturutse kuri ivyo bibazo baba bahura navyo. Mumva rero igikorwa turiko turakora kizozana akarusho kadasanzwe, kuko tuzoba dufise ikarata yerekana bamwe n'abandi amakoperative aya n'ayandi ivyo akora aho aherereye, bice binafasha kumenya mbega twabafasha gute kugira ngo umusaruro wabo bashe kuba mwiza. Tukaba tunabahimiriza tuvuga duti rero muri uko kunguka no gutera imbere bazoze banibuka nabo nyene gusubiza buke buke ingurane ya leta itagira inyungu, kuko leta yabahaye ingurane kugira ngo bisununure, hanyuma bamaze kwisununa nabo baheze basubize buke buke ayo mahera. Ni ikintu twita rero plan de spécialisation des coopératives collinaires sangwe, kugira ngo ejo nejo bundi tuzoye dufise ikarata tumenya duti mu burere kanaka amakoperative yokorera muri ibi. Ivyo bizofasha mu bintu vyinshi, bizoduha kumenya amakoperative akora ibintu bimwe, hanyuma ce turaba ingene tubahuza bavugane ingene boba magiriranire. Tumenye n'abandi bashaka kuvuga bati twebwe aho duherereye dukorera muri ibi, kandi ivyo abandi bakora natwe turabikeneye. Abo nabo nyene tuzoraba ingene tubahuza kugira ngo nabo nyene bashe gusahirizanya. Hanyuma ikindi kizofashwa n'uwo mugambi, igitabo tumaze kucandika neza,
bizoduha mu by'ukuri kubona neza ingene amakoperative bivanye n'umusaruro mwinshi akoreramwo twoshobora kubaronderera inganda zihingura ivyo bintu bimbura, ahandi naho tukabafasha kurondera amasoko kugira ngo bashore ahantu bashobora kunguka neza ntibasubire guhomba nk'uko bahora. Rero ni mu ntumbero mu by'ukuri yo gushitsa wa mugambi w'umukuru w'igihugu cyacu Burundi ko abenegihugu bokora bunguka, hanyuma kandi ko boba amagiriranire mu gihugu cyose cy'u Burundi. Murakoze. Tukaba twaraganiriye n'ujejwe gukurikirana amakoperative sangwe yo ku mitumba muri komine Muruta, akaba yaratubwiye icatumye amakoperative yo muri iyo komine atera imbere. Muri rusangi amakoperative sangwe mu komine y'Muruta ahagaze neza. Nikimenyamenya koperative ihagaze neza mu ntara iri mino komine nyene. Mbo ahanini twisunze intumbero ya leta mvyeyi, leta nkozi, nkuko aya mafaranga leta yatije abenegihugu ndayita intizo kuko singurane kuyaba ingurane irasaba inyungu. Muri rusangi ivyo dukora mu komine y'Muruta ahanini nibijanye no kurima no korora. Muri komine igiterwa ca mbere kirimwa cane ni kiraya. Ibirayi birimwa cane, amakoperative nka yose arabirima. Turarima ibiharage mugabo bibayabaye, turarima ingano, tukorora ibitungwa by'ubwoko bwose guhera ku nkwavu, ndetse twarabahimirije ko boshira mu bitungwa bito bito, inkwavu, impene, intama, ingurube n'inka. Imitumba yose uburi ku bitungwa, no kuvuga ubu abenegihugu bararima neza nubwo dufise ikibazo c'umwavu w'ikizungu, kuko nk'ubu abenegihugu batari bake twaragize ikibazo kwisezo, ndetse na jewe ndimwo aho tutashoboye kuronka ifumbire kugira ngo dufumbire kwisezo. Tukaba twiteza umwimbu w'ibiraya utari muke ku mitumba yose, ndetse tukaba twiteze n'umwimbu mu bitungwa kuko ibitungwa dufise byinshi biravyara. Kubw'ivyo rero turashima cane, tukaba twanasavye twabanje no gusaba umuyobozi mukuru ko botugwiziriza inyigisho siri tukundongozi, kuko twasanze amakoperative ugira aguma ateraje inyuma n'ubumenyi buke. Tukaba twasaba rero ko botugwiziriza inyigisho na cane cane ku ndongozi, dufatiye ko umwe wese icajejwe muri cahier de charge yiwe, kugira umwe wese amenye ivyo ajejwe abikurikirana, habe n'amanama menshi vyotuma haba karusho gusumba, ndetse tugatera intambwe tukaba mu bambere. Natwe turifuza ko twaba mu bambere, kuko iyi komine mwagendeye ni komine ya mbere, haba mu guca imikobeko, haba mu kurima kijambere, ndetse n'icirore cy'igihugu, kuko intara nyinshi ziraza kuraba uko twitunganije muri no komine, haba mu guca imikobeko no mu kwikingira mu gutera ivyatsi. Ariko rero nubwo bageze kuri iyo ntambwe ishimishije, haracari hakagihaze nko kubijanye no kuroswa ifumbire ikwiye hamwe no kuroswa imbuto irobanuye. Icokorwa mu maguru masha mpereye ku mwavu w'ikizungu, ko mwosaba abajejwe guhingura umwavu FONIC bakagwiza, kuko uyu munsi nibaza ko boza barakora ku bitigiri babanje kuvugana n'abajejwe uburimyi n'ubworozi, bakabaha ibitigiri nk'ubu urabona nk'iyisezo tugomba kurima ibigori mu myonga, abenegihugu bose bariyandikisha bakaraba amatona azotegwa. Nuvuga bamaze kuronka quantité nko mu komine yose ibigori bizotegwa, bakaca bakorabora nabo muri FONIC, vyokoroha gusumba kugira ngo bakore umwavu uhuye n'uwabarimye bashaka. Ibi twe tubona nk'intambamye ko habaye kutavugana mu bajejwe guhingura umwavu n'abajejwe uburimyi n'ubworozi hejuru. Kugira rero vyorohe nuko mwebwe ijigi wanyu rugera kure, mwodufasha mukatuvugira kugira ngo noneho umwavu turonke ku gihe. Murabona nk'ubu turimirije irima ry'agatasi. Irima ry'agatasi Muruta ni irima ritwara umwavu mwinshi, kuko ntamwe n'igihugu atazi gukoresha umwavu w'ikizungu uwo munsi. Mwodufasha rero bakabwiza umwavu. Ahandi naho mwodufasha kugira ngo noneho mu bushikiranganji bafashikanije n'ibigo vya izabo mu gihugu bakatugwiriza imbuto nziza, imbuto zirobanuye. Na cane cane ntanze nk'akarorero, murabona jewe navutse mwino komine turima ingano. Nk'ubu ingano jewe navutse turima turacazirima, izo rero zarashaje ntizitanga n'umwimbu kwiye. Nk'ubu habonetse imbuto nziza nshasha,
byumvikana ko n'umwimbu wo kwisununura tukaronka n'umusesekara. Yindi ntambamye dufise nta masoko, mwodufasha mu kuturonderera amasoko y'ivyo turima. Nabahaye akarorero aho umwene gihugu turima imbuto tuyigura y'ibiraya kuri 1,800, mugabo hagira gusarura ugasanga ibirayi turiko tuyigurisha amafaranga 300. Ivyo biri mu ntambamye nyamukuru bituma umwene gihugu adashobora gutera imbere. Mwodufasha rero mu kuturonderera amasoko, canke amasoko atabonetse mukadutera intege tukubaka amahinguriro, bibaye ngombwa tukabishora hanze nkuko tuvyumva mu bindi bihugu babikora. Niyo tuguze imbuto tuzigura zizimvye. Akarero notanga nko ku kiraya, ibiraya imbuto ikiro kimwe kiragurwa 1,800, 1,600. Hageze ko dusarura ugasanga ibirayi vyereye amafaranga 300. No kuvuga wa mwene gihugu ntashobora gutera imbere. Iyo ni intambamye nyamukuru twasanze ku kiraya, kuko iyi komine no ya mbere barimo ibiraya, ndetse ibiraya byose mubona mu masoko za Gitega, Bujumbura n'ahandi biva mwino komine. Imitumba nka yose irarima ibiraya. Iyo rero ni intambamye nyamukuru. Yindi ntambamye no uko imiti y'ibitungwa ntiyihuta kuboneka. Murabona nawe bene gihugu ko twabahaye ibitungwa, ariko kubera ta amafarmasi veterinaire ari mu mitumba, mugo tugira Imana ubu wonya nyakubahwa umushikanganje w'ibidukikije uburimye n'ubworozi mu mugambi mwino komine barubatse ahashobora kugurirwa imiti abene gihugu bakaronka imiti y'ibitungwa yaba n'ibiterwa bitagoranye, nibaza ko vuba ico kibazo gishobora gutora inzira. Iyindi ntambamye nyamukuru naho worima ufise amase kizunga y'ikirunda ngana gute, udafise amase kizungu ntibikunda. Ibyo rero biri mu ntambamye aho kwisezo ino komine twabuze umwavu w'ikizungu ku rugero ntovuga, kuko nk'ubu murabona ino komine nta marigara hari nkuko mwagiye murabibona, nta bantu bariko barakina amakarata, nta bantu bakina amadame, nta bantu usanga ku rubugu. No kuvuga ino komine twaragerageje guhimiriza abene gihugu bose bari ku kivi. No kuvuga rero nk'ubu mu myonga twabuze engrais chimique kugira ngo dufurire ibiraya. Murabona ubu havamwe ibiraya byo dutera ibigori. Twe twasaba mu ijwi giwanyu rigera kure mu dushikira abantu bo muri FOMI badoze urutoki, kuko akamo leta nkozi yadusabye ko kugwiza umwimbu, twebwe twafashe ya mbere, turi mu bafashe ya mbere. Muri komine mu Ruta rero amakoperative yarakoze birashimwa. Kwizera Esperance arongoye koperative sangwe ku mutumba wa Nkonge aratubwira icatumye koperative yabo itera imbere gushika naho iba iya mbere mu ntara ya Kayanza. Koperative sangwe y'Inkonge ihagaze neza kuko twarashoboye kugura ibitungwa, impene hamwe n'ingurube. Ivyo rero vyarungutse, twahereye ku mpene 70, ubu tugeze ku mpene 145. Ingurube twatanguriye ku ngurube 30, ariko ubu tugeze ku ngurube 50. Ego koperative sangwe y'Inkonge uyu munsi igeze ku kibanza ca mbere ku rwego rw'intara, ku rwego rwa komine naho nyene izo bwa mbere. Muti mbega none babigenjeje gute kugira bashike kuri iyo ntambwe? Mbega ayandi makoperative yobigira kwiki? Twebwe koperative sangwe y'Inkonge n'abene gihugu bayirimwo turagira inama kenshi gashoboka, tukumvikana imigambi twashobora kurangura, baduhaye amafaranga tukayakoresha neza. Abarongoye sangwe y'Inkonge ntibayihereranya ngo bagiye bonyene, turatuma akabayene gihugu tugafundika umugambi umwe tuyakoresha, tukaza kugura ibitungwa twumvikanye, abashoboye kuriha umutahe bose bagashikirwa, nta numwe yidoga kugeza kuri uyu munsi muri koperative sangwe y'Inkonge. Ibitungwa dufise muri sangwe y'Inkonge nukuvuga umuntu wese yashoboye kuriha imitahe twasaba muri sangwe afise igitungwa umwe wese. Ntitubitungiye hamwe, tubitunze umunyagihugu umuntu umwe wese ku gatwe kiwe. Arabandanya tubwira ko inyigisho bagiye bararonka nazo ziri mu vyatumye
batera imbere. Yego cyane harimo akarusho uko ubwa mbere twakora ibintu mu butamenya tukabigira uko tuvyiyumviriye, ariko baragerageje kudufasha baza kutugirisha inama katari gake, ugasanga ubumenyi buriyongereye uko gusumba uko vyahora. Itaraza kutwigisha nk'akarorero ibintu vyo kuduza ibitabo vy'amarivre do kese canke vy'amarivre do banke ntavyo twari tuzi, ariko baragerageje kuza kubitwigisha, ubu turabizi neza. Yego cyane turavyifuza. Twebwe dukorera mu bworozi kandi bwaratwereye, ariko no mu burimyi tugiye guhindura kugira ntitugume mu ruhande rumwe tuje mu rundi. Turifuza ko tuzorima ibigori nko mu kw'icenda canke ibiharage mu mpeshi. Ariko rero hari n'ayandi makoperative atashoboye gutera imbere ku rugero rw'ayandi bivuye ku mvo iyi canke iyindi. Manigir'ingabo Felicien arongoye koperative Sangwe yo ku mutumba Kavoga muri komine ya Muruta nyene yaratubwiye intambamyi bagize zatumye badatera imbere. Iyo koperative turongoye muri kino gihe turiko turavye ko twagiye turakora, ubu iriko iratera imbere buke buke kubera mu ntango vyaratugoye kubera mu mafaranga babanje kuduha irya ngurane ya mbere, irya ntizo ya mbere twarayikoresheje, mugabo rero kubera bwari ubwa mbere vyaratugoye, mugabo vyavanye n'imbuto z'ibirayi baduhaye twatanguye kurima. Izo mbuto rero ntizadutoke, ntizagenze neza, duca dusanga rero mutahe munini twawushize mu izo mbuto ungana n'imiliyoni 6,400,000. Udusigaye murumva twaciye tudushira mu bitungwa ari dukeya. Utwo rero vyaciye bigorana kugira tuvyare inyungu iboneka. Ayo mafaranga rero yagiye mu ivyo birayi vyaragwaye cyane, bica bituma umutahe usubira inyuma. Aranashima rero ko ikigega c'amakomine FONIC cabagendeye mu ntumbero yo kubaba hafi kugira bashobore gutera imbere nk'ayandi makoperative. Ego mu bisanzwe twumvise neza mu byo twayaze yuko ubu ijya ntumbero ya leta ko bagiye kuraba ukuntu basahiriza bafashe amakoperative yisununure. Hanyuma ikindi kwari kuraba uko amakoperative mbere bwa mbere ahagaze, hanyuma bace baraba amakoperative ameze nk'ayakora bimwe kugira bayashire hamwe barabe ukuntu bayateza imbere bivanye n'igikorwa bariko barakora n'ivyo bariko barakorerako. Hanyuma batubwiye neza yuko bazotuba hafi mu vyo tugenda turakora, na cane cane ko bamaze kubona intambamyi amakoperative agenda aragira kugira asubire inyuma, arivyo bazofashamo kugira bafashe amakoperative atera imbere, haba novuga muri encadrement. Bavuze ko neza bazokurikirana amakoperative kugira ngo ntashobore gusubira inyuma. Umuyobozi mukuru w'ikigega c'amakomine FONIC aratubwira kandi icatumye amakoperative amwamwe yo mu gihugu asubira inyuma. Ego mwabikurikanye na mwebwe bariko baravyivugira nabo nyene abasanzwe bari mu makoperative. Kiriya gice ca mbere amahera baronse mu 2019 byarabagoye gukoresha cyane kuko ntibaronse ababa hafi kenshi, bace basanga ko ratamba birorera, bica bituma n'umwimbu utaba ubushemeye. Ikindi naco nuko kijya gihe ingorane z'amakoperative ntizari bwamenyekana. Uno munsi turazi ingorane zihagaze ku burongozi, izo tuba turazitorera umuti mu kubafasha gushiraho indongozi zibishoboye kandi zikunda abene gihugu kandi zizi no gukoresha abene gihugu zikabashira hamwe. Twarasanze hari n'ibibazo bihagaze kwihindagurika ry'ibihe. Ihindagurika ry'ibihe ntiryoroshe kugwanya, ariko kandi iyo wavyize neza urashobora kubona uti ibi bihe bikunda guhindagurika, uwokorera muri ibi canke yokora uku yoshobora guhangana navyo. Ivyo navyo biri mu byo turiko turagerageza kuraba ko twokora. Ahandi naho twarabye dusanga bahura n'ibibazo byo kuronka ifumbire ku gihe, aho usanga amakoperative menshi aza kuronka ifumbire igihe cyo kurima cararangiye caraheze. Ivyo navyo turiko turagerageza kuraba ingene vyozotorega umuti. Ikindi twasanze ari imbuto zirobanuye zitaboneka mwa kino gihugu cyacu Burundi nkuko bikwiriye, naho ziboneka ari zike, ahandi ugasanga ntizimeze neza. Aha naho rero tugomba tuhahagarare cyane, uyu mugambi nitwawuheza tuzoca turaba ingene dufasha amakoperative kurondera amahinguriro canke integuro y'imbuto. Amakoperative amwe tuyashire mu yakora ibintu byo kugwiza imbuto,
hanyuma bizoce bisahiriza abandi baronka imbuto zikwiye zimeze neza. Nk'ubu nk'akarorero ikibazo twasanze mu vy'imbuto, warashobora gusanga nk'abantu b'Igitega baza kugura imbuto yo mu Kayanza y'ibiraya, iyo mbuto ugasanga igeze Igitega iciye irumba kubera ko itahamenyereye, ako karere ntiyakamenyereye. Cyangwa ugasanga abanyakanza nabo bagiye kurondera imbuto nabo bakuye mu zindi ntara, zaza mu ntara ngaho iwabo ugasanga ntizimbutse, nk'ibigori ugasanga ntibihetse, ugasanga bibaye nk'ivyatsi vy'inka, ugaje usanga mu by'ukuri n'uruhombo rukomeye. Ati tumaze kubona aho twahombeye, twaciye twigira inama yo gukora kugira ngo dushobore gutera imbere nk'ayandi makoperative. Ego twebwe tumaze kubona aho twahombeye, na cyane cyane uburimyi nibwo bwagiye buraduhombya cyane. Umutahe munini twawushize mu burimyi, ariko twasanze twarihenze gatoya. Ubu twabonye yuko umutahe munini mbere twawushira mu bworozi, hanyuma mu burimyi tugashirayo umutahe ugereranye, ku buryo bitorohera no gukurikirana tutashizeyo uburyo bunini kugira bitogore gukora. Ubu rero niyo ntumbero twafashe, kuko n'imyimbo imwe twariko turaronka mw'iyi minsi twariko turayigura ibitungwa. Twebwe twarima imbuto y'ibiraya, hanyuma tukarima n'ingano n'ibigori. Hanyuma ibigori navyo nyene twarabonye yuko uyu mwaka ntivyagenze neza nkuko twari twimbuye mu mwaka uheze. Ubu ibigori vyaduhombeje. None rero ibintu bikuru twarima n'ivyo bitatu: ibigori, ibiraya n'ingano. Korora twebwe muri koperative y'iwacu dufise ibitungwa vy'impene n'intama. Mu kurangiza, umuyobozi mukuru w'ikigega c'amakomine FONIC arangije urugendo rwiwe mu ntara ya Kayanza, akaba yarashimye ukuntu abene gihugu bo muri iyo ntara bari ku kivi mu kwitabira ibikorwa vy'iterambere. Murakoze cyane, nkuko mwavyiboneye, mwabonye ko intara ya Kayanza mu by'ukuri bafise ubudasa, bafise akarorero boshobora guha abandi. Mwabonye ko turavye ibikorwa ariko barakora ni ibikorwa byagutse cyane, aho bafashe inguvu bazishira hamwe. Iyi ntara isanzwe ifise hafi amakoperative 260 n'ayandi aja hejuru. Ayo makoperative rero yose yaragerageje gushira inguvu hamwe, yegeranya uburyo, afatanya n'abandi. Urabona ko batanguye umugambi ukomeye cyane wo korora inkoko, korora ingurube, mbere umse ko afite n'umugambi wo korora inka, eka mbere no mu gukora ibindi bidasanzwe nkuko mwavyiboneye mu buryo budasanzwe. Rero ibi nivyerekana ko mu by'ukuri intumbero nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yakamo yateye bobo bace bakumva hakiri kare, baca mu by'ukuri bakora nkuko yabivuze, nkuko yabisiguye, baca baja ku kivi. Tukaba mbere rero nkuko twabibonye, ibi itwo bikangurira benshi. Twabonye ko uburyo bobo baronse bazobuvyaza umusaruro mu mwanya muto, kubera ko ibyo bariko barakora ni ibintu birimwo inyungu inyaruka idasanzwe. Ari naco bituma mu byo mwabonye turiko turakora mu gihugu cose, turiko turagerageza kuraba ko amakoperative yose yokanguka akava mu itiro, akareka gukorera mu bintu bitazana umusaruro, ahubwo tukabereka bakabona ivyo bokora birimwo umusaruro unyaruka. Mbere murabona ko binashobotse tuzogerageza kuraba ko hozobaho ingendo shuri zayo makoperative amwe atandukanye hirya no hino mu gihugu, bakaza kuraba aho bamwe bamaze guteza imbere ivyumviro bagatera imbere, nko ngaha mu Kayanza murabona ko boharahura ibitari bike. Mu by'ukuri akanakarorero nivyerekana ko Uburundi bwahagurutse budasubira inyuma, kandi iri n'iterambere ry'abene gihugu. Byumvikana ko igihe bose bokora nkuko mu Kayanza ariko barakora, murabona ko mu myaka mike cyane Uburundi bwosigara ari igihugu kidasanzwe, iterambere riboneka mu mwanya muto, abantu bose atawukirira inzara, atawukirira ngo arakenye amafaranga, atawukirira ngo arakenye ico yofungura. Mbere murabona ko mu minsi mike abazosagurira n'abandi. Mwumvise ko bafise ivyumviro byo gushiraho inganda zo guhingura ibyo bazo bariko bagerageza korora no gusarura, kugira ngo bimaze guhingurwa bishobore no gushorerwa mu mahanga. Nk'iki murabona iyi ni imashini ikomeye baguriye mu Bushinwa, batubwiye ko bayiguze hafi miliyoni 100, aho bayizanye kugira ngo izobashe guhingura ibifungurwa vy'ibitungwa. Murumva ko bazoca bagaburira ibitungwa byo muri aka karere za Kayanza, Ngozi,
mbere uravye nta za Cibitoke eka n'izindi ntara zizoza gusumira ngaha ibifungurwa vy'ibitungwa. Murabona ko iki ni iciyumviro abantu benshi batari bwabone batari bwiyumvire, mugabo abanyakayanza bo bakibonye nk'ejo bwabugirigiri bugira babiri baramaze kubushikako. Murakoze. Aha niho ikiganiro tera imbere kirangiriye. Sangwa amahoro iwanyu, murakoze. Aba